Mana nziza turagusavye ukomeze kuraba umurimo wawe mwami kuntu vunanye ariko mwami tuko turitanga nk'abapasiteri nk'abana bawe tuko turitanga mwami tutiziganya kugira ngo intama zawe mwami zizana amafaranga kugira ngo twubake urushengero rwawe twubake ingoro yawe twubake ahera hawe mwami turagusavye rero mwami ukomeze kubana natwe tugiye gukontorora mwami turaba amafaranga yose Imana kuma amadirisha kunewe amadirisha amena mwami hariho n'ikindi kibazo twari dufise mwami c'amadirisha ataramera neza mwami turagusavye ukomeze kuyahezagira amafaranga yose mwami Imana ariko baratanga n'abari mu nzira mwami ubahezagire baze gushika amahoro aho bagiye hose mwami maze mwami Imana igikorwa cyawe kiranguke amafaranga akomeze kwiyongera mwami hari ikindi kibazo kimaze imisi kibonekeza hano mu rushengero rwawe hari abakirisu baza batambaye ibirato mwami hariho n'abandi baza bambaye ibirato atamasogisi bagira mwami ukomeze kubahezagira maze urushengero rwawe tuze tuzahera twambaye neza mwami dushima izina ryawe mwami hariho n'abandi bava muhira b'abasore baza birabira mu maguru y'abakobwa mwami baza birabira mwami Imana impuzu bambaye ngufi baza bambaye amapasura mwami ukomeze kubashoneshereza mwami maze baze bagaruke bambaye izigera ku birenge mwami Imana rero tugiye gukora umurimo wawe ukomeze guhezagira natwe turi ngaha turitanga tutiziganya kugira byose bigende neza in the name of the Jesus amen okay reka rero turabe umurimo w'Imana uburyo uriko uragenda abakozi b'Imana turaba ukuntu bitanga hama duheze dukora umurimo twahamagariwe ndi kubona amazina Desire ntarari Desire ntarari Neserata ntarari oya Neserata ntarariha Noella ntarariha nabo ntarariha na mama Tokyo ntarariha mba pastor nanje nk'umudiyakoni kazi mbona ngo nogenda mpuye mu Rwanda Imana igahezagire cyane gusa nta mfise mu mufuko reka ndabahe kuri mikashi okay haye muze muri urabona ibiro by'urushengero naho bisa neza ntitubira neza isuku oya nivyo rega bivana n'abantu biyandikisha kuri ibigira 10 mugabo ntibariye kandi ari bo biyandikishije umumbwira rero ndungike kuyihe nimero yiwanje ndungike kuyihe nimero yiwanje mumbaresha ndamwibaza ko ndiko ndafite ndungike kuyihe nimero yiwanje base rongika kuyi mutima kurongora hamwe mu w'Imana nkuko uba wasenze waweretswe urafise kumwe mushobora kurongora hagati yanje pasiteri nanje pasiteri urashobora kurungika ku yari yo yose wumva kurongora kanda kurungikira ejo we ushaka tora ndakurete Imana igaheza cyane ugira yarungike ku yuwo ndabara ko yaje gushikiri Imana igahezagire cyane sawa rero muhezagirwe nandi ndatashe wa mudiyakoni wundi acaza kungomba yego mujane n'Imana yego namwe musigara n'Imana murakoze cyane ubu turi mu kazi kamwe turi mu gikorwa cy'Imana hama tubandanye turabira liste nayo harabura nenda Liliane ntarariha Fara ntarariha none ko mbona liste yose igaragara umuntu umwe wenyene wamaze kuriha uyu nyene tuvanya asaje ndabona umurimo twiyemeje yarenga mbonere yarenga yagiye kera tubona ibintu twiyemeje tuzabishobora tuzabishobora ubona tutatanguye kubishobora hama rero ndumva umengo oya nisawa nituri mu gikorwa cy'Imana twariyemeje kuba abapasitori barongoye abandi hagati yacu twe nawe nitwe turongoye abandi wowe ntundongoye kandi nanjye sindakurongoye turanganya nese amarame twebwe nitwe turabakuru b'urushengero
sivyo uravyemera ho neza cyane tuba turakora umurimo w'Imana kubw'iyo mpamvu ni pasu reka kugorana nawe yakugora Imana aho ushatse kuvuga ngo ngiri dukore ku mafaranga y'Imana. Imana yazanye amafaranga Ego mama Imana wayibonye zana amafaranga ngaha uwo mudiakoni ntakurungikiye ibihumbi 10 pasu nta kuvuga ngo bine ngo bitatu ngo bine na bitandatu ngo bitatu ngo nindwi bitanu twaza hasi izina rya Yesu Jesus Christ ni pastor umurimo twiyemeje ntawuzi wowe reka amafaranga tuyajye kwiri zuba ni gute umuntu wozuraja kuvuga ubutumwa utanariye aya mafaranga reka tuyajye kujya woshobora kujya amafaranga y'Imana yubaka urushengero rw'Imana ukagira amahoro mu nzu yawe n'abana bawe n'urubyaro rwawe. Aya mafaranga sa y'Imana nayo bakirisi baba bazanye retwo tuzobaho gute pastor sinumva n'ukuntu wewe baba warigeze ku pastor bakakubatiza ngo umupastor taramenya gutandukanya ikibi n'iciza. Aya mafaranga turayajya kandi reka je kuntesha umwuka utananga buriya ayo mafaranga numvise ko agira je kuri rimikashi ntangura kwagura indazi ko ngombange nawe utangura kuvuga ngo amafaranga ngo je mu nzu y'Imana ivyo wo bikura aya mafaranga vyanga amafaranga arari nta mafaranga tujya y'Imana aya mafaranga turayajya ngo n'Imana kandi irakurindiriye pastor irindiriye wowe nyene aya mafaranga Hasoni abapasiteri bagira mufatana mu mashati muraba yabwiye mupfiki Amahera nindira yatanguje mu Rwanda uyu none Amahera ho na yande namwe mpejije gutaha ni mu mperera yandungikiye nje kuyashira kuri banki nje kuyashira kuri konti y'urushengero ikintu ndiko ndabona kode yanje ni sano nantide cyo yashira kuri konti y'urushengero kugira vyoroha nta sona abapasiteri bazima muze kugira akazi kaba karembye tuba tugeze kure iyo hataba ikibazo cy'abapasiteri baba bagize abapasiteri batazi ibyo barimo ubona umwanya bantesheje ubigiho cy'Imana kiba kireba mutse kugwana mupfa ayo mahera na Yishengero uranabaye Didi yakora nta sona kandi Imana iguheza gihe halitore urakoze urashobora kuzana ibintu by'ibibazo mu mafaranga y'Imana byaheze ntusubire kumvuruga mu mutwe byaheze nta majambo nkeneye ngiye kuvugana na representative legale barakuntu bogukura kuko we nitwokorana ngo bigende neza nta rushinge barabukuntu mwobibogira iki bagukure bankure nibo banyambitse je byananiye kwikura uzi ko nyambika aza nkure pastor ndakoreke ndabona ko wagendewe ni mwe mu ayo mwibaza ngo muzoyajya Joni mu rushengero ntihari amafaranga yanje aya magiri yaje sinoyakura